barampinga gose muri Master Music no kugira ngo mboneke mu maseni yanzobikola video byaragoranye cyane twaragize ibintu byo gushwana mugabo sinigeze nja muri Empire Avenue kuko mbona n'abariyo atari cyane sat bagukoresheje muri clip arakwemeye amayira ntayaguha sat uri muri clip y'uricwa n'inzara sat uri muri clip y'urimenya byose kote y'urukundo ntubice ku ruhande uko mbaza ibibazo byo kunkura muri mode amba kuja mu clip ni cyo kintu maze gukura yuko atagenda cishimira ni byinshi gusa ndamaze kwigurira ikiyeri ni bien ko yambara kisexinga agasa neza uko wambaye oya nta birenze gusa niko nama nibyo byanje oya sindiko ndamuvugira ndiko mvuga ukuri kwiwe turiko turavyumva urumva ntacyo nanze nasema niga ambika naryohewe sivyo hama akeneye ngwambire apane kandi rero aba journaliste nkamwebwe nimwe mutuma FABILOVE areka kuyironkera utwana n'abadiaspora ngo What's up, my people? How you doing? I guess you're doing good. I guess you're cool. www.blacktv.com, Instagram, na Twitter, Facebook. Usanga takiyoza na kimwe. Ugasanga makuru atanduka ava muri Black TV. Call me Big on the mic. Ndi kumwe na Ruhamba kuri behind the camera. Nunga tuma asanama zasa neza cyane. Ndabutse ko dufise Black Records. Nkuko biko bibara ku image yacu ngaha hejuru. Ni Black Records ifise studio nziza. Dufise studio nziza cyane. Ushaka gukora publicité, ushaka gukora indirimbo, ushaka gukora gospel n'imisanzwe, peu importe audio canke documentaire. Guys, muraho ikaze muri Black TV. Ni mu Gasenyi nga hafi ya Paulina, hafi tu kuri Paulina ngo ucubaza ati Black TV ikorera he cyangwa Black Records ikorera he, ucu wahashika atazo na kimwe. Karibu cyane no musi ko mwigeme mwiza, mwigeme atwenga neza, umwigeme yahawe ingabirano yo gufasha abandi, umwigeme akunda guhura n'abastare cyane, umwigeme afise byinshi atuyagira. Nawe si yundi ni Gomez Ange andi mazina atubwira kandi ndazi ko mweshe mumenyereze yame mumubonye. Great. Okay, karibu cyane. Ndashimiye meze neza gose jeshaka tuje muri mood ikiganiro cyiza turyoherwe tuje muri mood to vibre. You know, je ndabona navuga yuko ndaneze ko ndagurose mu kiganiro cyacu. Sinzi nakwidezire ko turi kwa muri kiganiro. Ndanezerewe cyane. Ni TV ya mbere novuga ngo dukoranye tugakora neza kandi nari nabiryohewe kandi je namandi muri mode. Wabonye gute, you know, look ya TV yacu, you know, ingene hameze studio babwira batabizi ugira ngo azezo dushorera muri abantu bagaciro gose dufite ibintu byinshi amatara yene ibintu byose murenze andi ma TV ndabivuga uko TV maze gukorana nazo murarenze yego guys wavyumvise si twebwe ni wabivuze ko yabibonye n'amaso yiwe. Gomez, genda kusanzwe ndakuzi mu bintu bitandukanye ma clip video gutamba mu ma relation yana bakomakomeye ma couple yana bakomakomeye ariko no munsi abantu bashaka kumenya Gomez ninde muri rusange bike bya Gomez bazini iwe yose ni gute. Merci kumbaza ico kibazo kuko si benshi bamaze kukimbazaho. Hama ku mazina yanje ni Mugisha Ange Bella. Uko nagenda baho amazina nagenda ronka ni menshi gose, amwe nagenda afata kuko umuntu wampaye izina ntizo kurifata habari impamvu yari inyiswe. Hariho bamwe banyitwa Bella Gomez, Bad Mom, yeah, Vacation Girl, ni menshi bagenda baranyitwa. Hariho nayandi yagiye aravyuka ya Mahansiaga, Gacugere, biravana mugiryo umuntu wese azonyitwa amenye ko nzoryakira kandi nzorishima. Amazina yose agiye araza bivaye n'akazi kasanzwe gukora. Yeah, nahazo bari gize canke ribi habari impamvu. Ko Gacugere cyumva Gacugere sa be umvise the Cation Girl. Chawumva FABILOVE ndavuga guteka FABILOVE 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 the Cation Girl ararenze tubivuga uko. Aha yo turabizako phone yawe wisigure neza. Okay, amaze sinabagira no hamumwuga wagira kwa harana hari utangure kwanza Big Gomez. Okay, ni giki ushikino sa ubwo ati Gomez we si wewe unakuwa ati vuga profile yawe ni giki Gomez normal.
Gomez ni umukobwa w'umurundikazi yifuza gutera imbere cyane abicishije muri industry 2-5-7 ni umwigeme yagerageje cyane kugira ngo agume aboneka kugira ngo umuziki w'u Burundi umwinjirize abicishije muri danson canke muri Queen Video novuga ko nakoze muri ivyo vyose Bella Gomez ni umukobwa yamashaka yuko ikintu ciwe cama kigenda neza indoto ziwe yuko zija ahabona abantu bakazishigikira nubwo nyene usanga haba hari intamba nyinshi zibituma kesho akunda kumbaza ati Bella Gomez ni umuntu ki Bella Gomez kuri ico kibazo myanda cishure Bella Gomez ni umukobwa w'umurundikazi Bella Gomez ico kintu kirantwengeje ngo ni umuntu ki Bella Gomez ni umurundikazi Bella Gomez avuka mu muryango w'abana 6 akaba ari we umukobwa wa mbere novuga mu bakobwa ari je wa mbere nkaba ndifura mu bakobwa tukatura abana 6 kuba mama 2 kuri papa umwe papa yagiye abagore 2 afise abagore 2 hama Bella Gomez akaba ari Queen Video danseuse akaba ari n'umujournaliste muri ivyo byose muri aka kanya abandi umujournaliste Queen Video danseuse nyakatake zihari muri iki gihe nta TV mfise mugabo akazi ndimwo ubu ni journalism great umaze kuvyumva akavuze amashuri vyawe uvuga hehe wiga hehe tangacho biheba gaje Bella Gomez ico kintu bacice kirantenze gitumye ca nimvira ibintu byinshi birenze hama Bella Gomez yize amashuri menshi agiye atandukanye gusa yize gestion comptabilité kandi aheze umwaka nibaza ko nahijeje wibaza ko heje havyuzi kuko sindaronka ntozeye babo cyo diplome ntayo ndaronka sindayifata mu ntoki gusa kumana nizeye n'ingene nagenda akora ko ndabibona mbona yuko ari yanje abantu bize nagemwa bamaze ku program bati wowe waramenye cyane ntuwamenye kuba no bavuga ngo namenye cyane sinamenye no bangumuye abafanizi ba Gomez kiracara ahantu kiracapaza ko okay wara bopka yeye mu gisaka cya Bujumbura Bella Gomez avuka mu Kanyosha ni umunyakanyosha boy the Keshan gay that's why okay ubunye education ke muge yumbe gushika kwa education ke wache mu vyinshi waraciye mu magroup atandukanye gutambayo dore kuri dance côté dance imbe kuja mu Queen Video wache magroup yo kwa Masterland wache magroup atandukanye bagiye batambamwo muri waka dance wacha muri ni hejo waciye tugira iyo histoire gato wagira wacha mbego tuza muri muri vyose muri rusange Bella Gomez ico gafise indoto yuko azokwibona mu muziki w'ubu vuba akibona yuko akateza imbere igihugu c'u Burundi urumva hama Bella Gomez yatamba maitablissement haza kuronka chance yo gutambira Master Music nka danseuse wa Masterland narakoze ndatamba mu gico gihe ndibuka big barampinga gose muri Master Music Gomez ntashoboye Gomez nteja kuri stage no kugira ngo mboneke mu maseni yanzobikora video byaragoranye cyane twaragize ibintu byo gushwana mugabo novuga ko atari ngorane ya Masterland ko Masterland novuga yari ya team Masterland ntari mwegereye Masterland yakira abo bamuhaye kandi Masterland novuga igihe cyose twarakoranye sinshobora kumuvuga nabi kandi sinshobora kwicuza ko banace muri Master Music uko Master Music aho iri hose ndayishimira nubwo ntashoboye kuronka chance yo kubandanya muri team yabo novuga yuko Masterland yari yenyeretse inzira ati mu muziki nuko
ndibuka tukibonana nkimusaba ko umudanseuse wiwe nkikora bakanka hari umugani yanciriye yarambwiye ati umuntu azokwigisha kurya ifi ntakwigishe kuyiroba azoba ari mubi rero kuba unyegereye ukagira chance hariho benshi batashobora kuronka chance yo kubonana nanje muga kuburonse chance yo kubonana nanje ati reka ngende ndakubwiye ikintu kimwe ati mu muziki uzogenda ukuzoshika ni wagenda ukuzokata ugwe ni wagenda ukuzokata ugwe mu muziki turi hagati y'amazi turi mu bwato niwo butwari n'uzobwiye kwita mu mazi vraiment ibyo bintu nabigendeje kenshi ari hose Master Lende ndamushimiye novuga ko nagize probleme ya team yiwe mugabo nta kosa ndamubonako tuva ku mazi tuja he chenja kwa FABILOVE ico geneko ndarondeza mugana ubwo ntashoye kuboneka cyane mu bikorwa vyiwe ariko no kumenya uko n'ubunyo wacari kwa FABILOVE kandi mengo na wace muri waka dance canke byage okay basi ibanda so ndaguciramo urumva maze kugenda muri kwa FABILOVE ndavayo nja kwa Akestan muri waka niho naciye nja muri clip ya Sekura ya featuring na DJ Feedbite ndaboneka amwe amasanamu menshi gose kandi indirimbo iranshikana kure mu nyuma nyene nubwo bitaje kugenda neza ahantu hose naguma nisanga muri team ya Dakeshan Boy muga nkaca jewe ndayihindura ukundi kwiwanje Dakeshan Girl novuga ko aje mukoga mu gihugu cy'u Burundi yatango kwitwa iryo zina mu nyuma haraza ibintu byinshi ndaca mu matima atandukanye mugabo uko nagenda kose ndagenda nkata kuko urondera ubuzima nturonderera ahantu hamwe urondera ubuzima ntugumurondera ahantu hamwe icyo ukora ugumurondeza hose ahantu nagumye nisanga ni muri Dakeshan Boy Dakeshan Girl ndabashimira aho muri hose muri ko kwirondeza waraciye mu imigwi watamvye mu neza exactement ni yahe niya gutamba utuza ama clip imigwi watamvye mu ni yahe niya no banatamvye muri Power Girls niyo nirasa ni muri remvye si muri nzi mbwa baja mu maklipe kandi bamaze kuja mu maklipe atandukanye muri Gacugere na Giamini nyinshi niho naciye bataho kuvuga ngo Gomez ari muri Empire Avenue mugaje sinigeze nja muri Empire Avenue twarakoranya ama projet ya maklipe nk'umu danseuse mugabe sinigeze nja muri Empire Avenue kuko mbona n'abariyo atari cyane bisigura kandi mengo hariho n'ikibazo cha mazime uteza ingorane ikimeze gute coco Satpi twarakoranye neza kandi nikigenda mushimira kandi nagiye gukorana nawe ata confiance ndamufitiye why barakunda kuvuga ngo Satpi bagukoresheje muri clip arakwemeye amahera ntayaguha Satpi nguri muri clip y'uricwa n'inzara Satpi uri muri clip y'urimenya byose mugano vuga guhera clip ya Gacugere guhera repetition kila kintu cyose déplacement gufungura kwambara kurira byose yarabivyimenye kandi muri repetition hari mwigeze gira repetition ashonje vraiment Satpi cyo kenda kimwubaha ni impamvu yatumye igena wakoze wakizi cyakoze nabyo wavuze kuri Satpi uravyibuka impamvu yatumye ivuga basi novuga ko ntoba naravuze kuri Satpi kuri Bernache na Bernache sinigeze namvuga ko nabwo navuze bose uvuze Satpi Bernache ya manager uvuze Empire Avenue muri rusange oya sinigeze mvuga Satpi cha Bernache basi manager can't be ni ibintu byo byarashitse bijya navuze nibijya nyene ngo ntariha ntagize ntimuga kuri ivyo no comment muri iki kiganiro oya tobivuga kuri guys mushaka kavenda gacishemo wow kivuga ngafata ka video yinda gacishamo ivuge neza rero bisigu bitubwire neza tubimenye bijya bumvise nibijya nyene bakivuge basi abirenze kivuge no comment tubandanye ndagashimo ka video urabinde kuri basi urashaka ugashiramwa mugareka kunkura muri mood w'ikiganiro cyane nambonera big okay great okay basi hariho basi imigenero berabaye hagati yawe n'abantu muri Empire Avenue mu kote y'urukundo kandi wice ku ruhande kote y'urukundo ntubice ku ruhande hano muri Empire Avenue sindavuze zina
kuvuga ntihabe bizana basi icuka kibi harabaye ikintu cy'urukundo hagati yawe nabo canke nticabaye uko mbaza ibibazo byo kunkura muri mode oya si ukwa muri mode no turi wowe opete waje wavuze cekeye cyane impamvu ni waciyeyo iki niki nanje bisema kuri uko habaye ico kintu ndazana kubajije nti washaka kukimbwira kugira ngo abakunzi bawe bamenye ati burya Gomez imeze nuko burya nubwo ariko akora ibyo clip video n'ama challenge atandukanye kuko je nakoze igana na Shani Queen n'abakobwa batandukanye bamwe twe ingwa z'abakobwa duhura nazo ubwira ko indirimbo muri studio mu producteur akubwira ngo ushaka dukundane ushaka muri waza ntabwo tukundana ubwo ashaka ushaka turyamane hariyo bamwe isomeye hanga cupa 2 tagukora ko nawe moya mbiri fye naye byagiye naje nshaka kumenya hagati yawe n'abantu muri Empire Avenue muri Empire Avenue nka Gomez novuga no comment taje vise ndayivuga ubyahise fise audio cyenda ndakubwiye niba twekera ngo cyose namaze gukorekta amantu z'amadeni yose ndagishiramo hamwe nta mpaye ujya mbwira ati byagenze uko hafi ko ndavuga gusa cyakagira basi hagicu bivuze ko wewe nka wewe uvuga uti jewe burya harabaye ka relation hagati ya Jenna Sandwich na Kenspi cyana naka kugira ngo basi abantu bashira amazinda ko nabaye na post ahantu kabani kuri nyaburunga nyawote sinibuka ifo 9 Gomez kuri Facebook yaza amafoto menshi ifoto ya wewe chavuga ati Gomez mu ndirimbo ahandi mbo yo muri Pavino wagiye matega chubete na Jamie heni yonyene urumva ngo play indirimbo na post yose ndayikuta screenshot ndayizana jewe nta burofu ndabisigwe neza cyane ndabivuga wivuge basi ntayo cabaye kuri ivyo bintu ni muri vie privé yanje winjiyemo ariko ntaco biragoye mugihe waje muri vie y'ubustar bamavuga gusa nta vie privé afise uri wise tukubona imisi yose ushaka kumenya ubuzima bwawe apart from being umu queen video cyangwa umu danseuse twakene kumenya ati bego meza yo muza gute bwo muhira ibibazo byo guhura navyo n'ivyahe ibibazo ni byinshi abaririmbyi kazi abakobwa bari muri industry tugaya turahura navyo rero vraiment je ndagusabe iki kiganiro nagitanguye neza turyohewe nukuri ico kintu no kivuga Black TV peut-être cyangwa waje ico kintu ngatucihoze ntaco gico no wabwira coco nuko nza kubaha privilege y'ivyo narose sivyo none urashaka kubahe mugabo ntaco mfise ndabivugako basi tweke basi muri Empire basi side uwo mazo waje ama clip arenga hafi 200 dufatuko nari musi ya 20 ico cyo ntugeze ubona naco basi aho umuntu akubwira ati niyo uja muri kigo tumane iminsi 2 ngo nko muri hotel runaka tuje kuba nk'ahantu hagupropoza ko muja kubana cyane abakobwa tuja mu ma video batubona nk'abandi bakobwa nk'abantu bari mu mwuga w'ubumaraya ndagifata uko ico nicobura mugabo kutabura bivana n'ingeso y'umuntu urashaka kuvuga ati jewe ndiko nkora umwuga ari ikindimwo sindiko nkora umwuga ndi muri ibi bisaba rero hace habiki wowe nyene kwihagararako rero bajya babikora nuko bari byo bashaka ari byo byabazanye munguka uzi ko wazanywe no kuja ama club kuvugana nabo bakaguha amahera yawe hamugataha nibaza ko atangorane ivyo biramaze gushika mugabo simaka ngo ndabemerera oya kandi yongoranira hari kandi ni cyane urashaka kwatinga bien ukanyonga cyane kachora kumengo umusore kazago mutahanye where you chamu chafiso nibiki ibintu turimwo ega ubukoze imyuga ibiri ubumara y'ubukoze na video wona uremera wewe na uremerera muri video ba pre video tijewe umuririmbyi nubwo atora muri gaso mu director shooting yo video cyangwa umuntu aje muri video propose ati bana Jeff mama aje me can we go out and have a fun muri video oya ntibiraba apre indirimbo basi nimaje gukora indirimbo mwagiye mwamaze kuva sama y'ijoro ivyo nisanzwe kucumwemerera biravana n'uwari wose bari bo bose bavuze ati wanyonze ni ya indirimbo maze kujamwo ukanyonga uvuga ati je nanyonze ndavuga ati katitse bikwiye
ico gihe kandi nagiyemwo ngwaye ntameze neza n'indirimbo Big Cobra na Mokens Shash Fine Girl ijya ndirimbo vraiment abantu bose bazatura actinze ibintu tutatukuziko urarenze abantu bose bagize comment nkizo onye mu ruko yani warungwaye kege nari nakatitse baratinga kweri ngiye ko nsaba n'ikigongwe Brian Smith ico gihe nawe nsavye ikigongwe mugabo yari yashavuye sinzi ko yambabari Brian Smith ahantu hose uri azi ko twakoranye neza ari umudirector agira kabiri twakoranye sorry I am sorry je vraiment narakora nkatamba hajyano hageze ko bijyo ukazona ngiye nkari kweri iki nari ngwaye nari meze nabi nanje utunoti nenda dukeneye mvuga ati reka mpfe kwita kuri terre kwera uri mu muziki umeze nk'umusirikare urumva rero vraiment ijya ndirimbo yabonetse bien bashizemo image abantu batari bamenyereye ko ngira ko mbya Brian Smith I'm sorry nico kintu cyatumye ngira ngo mpakwa no guhagarika amavideo umudirector mwatanguranye mwakoranye neza mwashwanye ugacubona ugiye kumukorera ibintu atarakuziko birababaje ngira ngo warurushe ugwaye bimvikana mu muga uri kurakora gutamba kuja mu clip ni cyo kintu maze gukura yuko atigenda cishimira ni byinshi gusa ndamaze kwigurira ikiyeri agitora amacugurura akinywa ugatigita ngomeze yigurira urumva nkatora ikiyeri apana bwa bubaje ubujyana bw'abana bakivuka kimwe mubimba urayibona uri ku meza wandi ariko arafunguka tunura yugururiye ico kintu gomeza amaze kukigira ndamaze no kuriha amayinite y'amatara muhira aya mazina inoshobora muga ya mazinda mamba ya matara ndamaze kuyariha yego nayahe mahera menshi maze kuronka muja muri video bishi bakijana manjera yanshimisha ayo mahera menshi maze kuronka nivuze mba niyandagaje mugabo ndashaka kuvuga umustar yampaye ninde Don Bright vraiment aho uri hose respect niyo muririmbyi wa mbere yampaye amahera menshi kwa mu diaspora Peter ngirango mu diaspora ntimaze gukwana adojo sani mu itsoba yaramperaniye kandi mu diaspora nta mahera yampaye kandi narikawushije gerase kumwandagaza muganda yivuze muri emission nsumu diaspora ntayo yampaye mugabo tangira ngo vyarigeze ko ya ndi muri hakoze Brian Smith no yakoze Brian Smith mbwingo hasi ya Brian Smith cyo yatanga amahera Brian Smith kuba yarayatanze je twarivugane na ntuze yarambwiye ati burya amahera ntiyakwiye kandi abakobwa bari bahari vraiment nuvuga bari bashasha ntuze bari kwakorana na Brian Smith nayo kugenda tabahembye hamaje bansigarira ko amahera je kandi kunaye nize mvuga ati natinze bye hama gacashe no kuri cover yayo atana amahera bampaye kandi anabivuze ukazora ngo muri yasimbirako bagaca bankirasa ngo ni kwandi kuri ntuze akava yatsoba kandi abizi katana amahera yampaye we baraguhamagaye ngo gende muri mu bapatanye nari ndimwe mugasi nabonetse ko utabonetse sinashoye gukora ngo ndi mu ndimba ya Dojo Sign kandi ngo biboneka ngo nije muri kuri kavandiko mugata amahera yampaye ico kintu vraiment amahera namuhereye arashonje arayakenera mu diaspora herana uravyumva diaspora murashonje mureke kuguma mwigira ibintu birenze okay abantu bavuga ugutandukanye ati kuja ama clip video kuja gutamba you know kwe kuno mutaba mwambaye keshi bavuga yuko muri Slay Queen no muri abantu nyene bo bajuju sana munazimvye mutubaka ningo we navyo nta izo cyanye nk'okura nazo iyo muhe nazo zifatamwe gute ivuze ngo umukobwa arazimvye ofete wachimache muzima umwache wa VIP mu ba Slay Queen basi ndivuga mache mu ba Slay Queen niko bavuga mwese umu Slay Queen umukobwa w'ikijuju chuko mu Slay Queen ufisama uzugenge no ntibibaho nta Slay Queen umuntu wese azi ko yitwa umu Slay Queen kandi navyitwa sinzi icarico mugamaze kumenya icarico
n'umukobwa w'ikijuju umukobwa azi kurya amahera y'abandi atazi kurondera yiwiwe umukobwa azi kwambara bien afise taille nziza afise mu maso heza akica mu kabare kazimvye afise amahera yakinji hamuwuje agaca avuga nkeneye kurya rago we kutayiguriye n'umukobwa w'ikijuju novuga ndagisobanuye bien novuga n'umukobwa w'ikijuju kwa abasire kwini bose ajya amahera y'abandi bazi kurya amahera bahakoreye okay ndabitahura ngaho mugana nsaze kuvuga nti mwebwe muri uwo mwuga muba izo challenge muhe nazo bababwira ati uwo mu maraya uwo musire queen ukunda abagabo you know nkambara mukikwiza ibintu nazipata indirimbo ibinini n'uyo huye navyo byifatamo gute ivyo birakunda gushika bikabaho mugabo umenye umukobwa wese ari muri industry umukobwa wese ari mu muziki umukobwa wese ari mu mwuga w'umuziki ni bien ko yambara kisexinga agasa neza uko wambaye oya nta birenze gusa niko nama nivyo byanje ni bien ko yambara neza akisexinga agasa bien kuko hari benshi usanga bari no hanze ntuje ntarigera shika mugabara ibikorwa bya Gomez sivyo kuko mbayeho kubera abo bantu hariho umuntu abayeho kubera jewe ico bakimenye rero novuga ngo unyiswiki niki nziko ndisuka ico kintu nyisukanye twimara nziko ntari nico mbabaza none ukivuze sindibuze ndagufate ku munwa ntuzose kukivuga fendo fudo ugumukivuga ahubwo nimba ndakubwiye ati kivuge rero abantu bose bavuga nabi Gomez ndabinginze ndabafukamiye hasi mubandaye muvuga nabi abantu bose muvuga neza mugume kwa kundi nye more they talk uko muvuga niko nado nk'amahera wowe uragiye uranditse comment kandi emission ayiravye uragiye uranditse ngo wo wandaya kazi muyiravye views ziduze none hari ibindi birenze uranyinjirije urayiravye ubivuze kwera wayiravye unyinjirije mwejo bunyinjirije ukanyitwa ikigugu nta ngorane ngiko nico ariko mu muryango naho mu muryango abavyeyi muhira ko gose muvyeyi avuga ati mwana ugene sarubi ugene big fizo ugene nani you know utaza kwi ibintu nk'ibyo ndafise abavyeyi babiri papa na mama papa ibintu byose nkora umenga distance nike nawe nabyashigikiye abona umenga n'ubusazi abona umenga imyaka niki muga ndafise umuvyeyi mama yamashigikira muri byose akambwira ati iki kintu gikoze ni ciza mugo uzo kwa mukwirikira iki kintu uzo kwa me wigenzuko ushobora gukora umuziki kandi bijya bintu bavuga ku bastar atari byo urimo ugakora uvuga ati je iki kintu ndiko ndagikora kinyinjiritse niyo mpamvu keshi kuri stati wanje hatigera abura ko mama wanje avuga ati love you mama kubera ikintu umuntu ntahura biraryoshe kugira umuvyeyi gutahura igihe mama azuba atantahura cyaye papa atantahura ntaho nzoshika sivyo ucubona umenga ibintu byose urimwo ntabyuzi mugabo mu bavyeyi bambere bashigikira mama wanje arimwo kandi ari hose Imana imumpere ibihe byiza ndamushimire cyane ntacyo fise novuga abavyeyi badushigikira barusupportinga tugikora kera abinyuma yacu umwana agiye mu tinyanka umuca mukobwa umuvyeyi ntaza kumubwira mwana ibi nibini baratinya akagira amasoni mwe muri no miswe avec generation tugezemwo umuvyeyi akakwigira mbwira ati mwana imyaka ugezemwo nibi nibi nimba atandika ko ubutinyanka hari kandi kare ko babona dushushe mama muvyeyi akubwira ati ndagukunda nko mama agukunda akubwira ati mwana gusambana ni bibi mugabo iyo bishitse na uri kingira baturaga pote turagakingiriza mama yagiye akubwira ati aguhanura ati mwana gwa gakingiriza ukagendera mu sakoshi ivyo ni ibintu umuvyeyi wese yipfuriza umwana wiwe kuko nta muvyeyi numwe yamayipfuriza ko umwana we yomera nabi cyangwa nakubwiye ico kubera imyaka tugezemo benshi abajene bubu uyimengo ufite gusambana kubwa basi gusambana wowe ubwa gusambana utagira amanga yacu nibi cyane se bibi ni bibi azurakora jewe no comment okay ntaco umuvyeyi wanje
umuvyeyi wanje abantu benshi je mvuze ngo mama ahora ambwira uku akambwira uku abantu ba mbere bampanura ni mama wanje uko mbyitse mu gitondo ko sarampanura mugabo aho ncenza nkavuga ati mama wanje yampanuye yagize iki mba ndiko mena secret je n'umuvyeyi wanje guhanungwa renge ndakije ko wavuze mu muvyeyi waragukunda natwe turi muri system ya entertainment system nyine igoye cyane turimo like abantu bashobora tubona baturaba uri umustar reka ndamwegere umustar kugenzanje reka ndamusaba urukundo ibintu by'ukoye rero je bagenze cyo nkunda kuhura nabo ushaka kumbwira ati je mama wanje burya arambwira ati mwana turagapote ya PRUDENCE ajya wigendane aduze rugo kazi n'imigura kazi muzana kuzimunzanira nashaka kumenya nawe kuri wewe nka ko atazoyiga kubwira ati tora PRUDENCE nawe utware mwana uzigendana ko ntuzi yuko aho imbere harababa ico ni ikintu kenshi abavyeyi bakunda kutubwira kuzigendana kapote mugabo nk'abakobwa bagenzanje turi mu rungana kuko sindi jenyene kuri iyi si ndabise abatoyi banje iyi emission nkozi izobona n'umwana wanje si ikintu kigiye gutakara kuri iyi si novuga ati ni vyiza ko ama wibuka ukikingira kuko ibiri imbere ntibiba ari vyiza ngaho onye mvuze uko rero kuri ivyo nye mama wanje kenshi arakunda kubimbwira nk'umuganga ni n'umuganga umuganga mama wanje impanuro zishinda zironka ayino umukobwa rero wese ageze mu bigero agashika mu tinya ifo igere mama wiwe kandi impanuro mama waje akubwiye ntazo ari impanuro novuga ngo yo kukononera ubuzima canke iki aba ari impanuro yo ndita cyane novuga ngo ikintu je nzoza nkakubwiye ati burya rero sister je uzugira uko nikizoba ari cyo uzumva ico mama waje akubwira okay Gomez uri muri entertainment uri mu novuga muri side yukuba uzwi kurazwi nivyo mbega bugira umukondo jewe nahora ndi muri novuga gute ndi single ariko ubu byarabibaye gute ndiyo nkuru ejo mwijoro hirya y'ejo haheze ndwi ubu nyene waruje ejo yarashikiye surprise ndabura genda byitwara mwaciye nta murabe ngaha mwese Stecy ngo ndakwereka akantu ngo ndakwereka akantu you know what Stecy ngo ndakwereka akantu baraye banyambitse utababara tu why Stecy kubera ariwe muntu wa mbere agwanya umuntu ari mu rukundo na Gomez kubera iki uko nyene no Gomez ngingo ndakwereka akantu basi ukabone guys Gomez ukwizera kwanje kwashikanye muri ibi kumwizera kwanje kwashikaye muri ibi yafuka televiti will you marry me ejo byarananiye kwifata naciye nta na bayi namubwiye nta na yambu nabonye shika mbona umuntu arafukamye aragira uko ndavuga ati sa Gomez vyoshika n'amajambo yavuzwe kuri Gomez ndavuga ati mbwa byabaye kumwizera kwiwe byabaye nice uwo muntu ninde ni umuririmbyi n'umustar musanzwe ifoto niyo dasoka niyo muzo mubona no comment genda umafini moza Gomez araye kuri stati ye tugire ubucuti hagati yawe na FABILOVE ntituje kure nyine nakwambitse cyane yundi no comment sindavuga umukuzi waje tubwire sha niwe nyene niwe isito isa gute petite sœur isa gute itwa Princia tugire bakoze Black TV oya Princia hari turi babiri hari inyuma mu mureke pese tubwire ni namwambitse tubireke tubwire ni namwambitse aratse kuvuga ntakundi ariko makuru dufise dufise makuru ko mwamufise ubucuti hagati yawe na FABILOVE kandi mwigeze kugira imishamirano yiwe n'undi muntu kubera FABILOVE ndamuzi nk'umuririmbyi wo mu Burundi rapper kandi ashoboye kandi FABILOVE nkanda umufanzi wiwe nkaba ari je nyoboye Dakeshan Girl urumva mu bahungu
FABILOVE. FABILOVE ugiye kuraba ibintu bye wabikora ku murongo ntakora papa n'abaririmbyi kesho barapera oya sindiko ndamuvugira ndiko mvuga ukuri kwiwe turiko turavyumva urumva ntacyo nanze nasema niga ushaka kubona urukundo rwa Gomez na FABILOVE ino ndimbo ntacyo wanze FABILOVE iri ku channel ya YouTube ya FABILOVE niyo ndimbo yashaka video yene FABILOVE afise nawe umukobwa arimo oya sindimo wari mu ndirimbo oya niyo FABILOVE uri muri yani wari muri mo ndi muri nzobikora yonyene nzobikora ama challenge yo ama talent voilà ntacyo nanze FABILOVE nasema niga FABILOVE ntacyo yanze umagana umutuka kuko kwa mwihakana umekana kubeka ino ndamwekana kubera iki basi tubwiye aba journaliste muri abana bacu tugende bukebuke basi ingwano yabaye wowe n'undi muntu mpfa FABILOVE byawe kubera iki je twapfa je kwera keshi ndavugisha ukuri je navuga ati je ndumufanzi wiwe kandi umudakeshan girl oya sinigeze mvuga ko ndumukunzi wiwe ndi umudakeshan girl ndazi FABILOVE kwari ntakundanye na Stecy reka kononera izina FABILOVE urumva Stecy naga cavuga ati mukobwa n'umusazi je nkundanye na FABILOVE kwirikira emission FABILOVE yakoze kuri Isaac no Stecy umengo ubunyifitiye bandanye urumva kwirikira emission FABILOVE yakoze kuri Isaac TV yavuze ati Gomez n'umufanzi wanje kuva kera hama Stecy senzi kankunda ngiye kumunda dukundane c'est-à-dire ntibakundanye kandi umukobwa yavuga ko bari mu rukundo na FABILOVE sigo yaragize nivyo navuze vyarukundi ntibari bakundanye hama ikigira gatatu naco Bella ngo yavuze ngo azomukwa navuze ati nkigiye ntuhebana no turi kumwe FABILOVE nzomukwa nemaje imisi ndi muri ndumusingo ico gihumba waje na FABILOVE ntamujanirana wari kubishobora byose mugabo umva muri iki gihe sishobora kuvuga ngo bari ndamaze igihe uri single FABILOVE bagukeneye yakuronka FABILOVE n'umuntu yisone ibintu nk'ibyo ntategendera kandi mumuve hari utwana dushushe we ngoja stati FABILOVE i profile ya WhatsApp yawe FABILOVE Facebook FABILOVE Instagram FABILOVE what ni mama wawe ni papa wawe kuko wewe yakwambitse okay basi nimba atari yakwambitse kuko yakwambitse mushirako ntafuha uwo yanyambitse murashaka kukwambika ugasanga nyine akaguhuma amaso akagukora ikindi kintu abandi batarakubwira batagukorera kugira ngo oya hinge ndiko navuga ibintu bibaho kugira ngo wewe akuronke sivya gukora ikindi kintu ataragukorera kugira ngo akuronke cyangwa ugasanga abikoze n'umutima wiwe niyo mpamvu nase kumuvuga ko yantaranyemeza bien kunyambika naryohe sivyo hama akeneye ngwambire apane FABILOVE kandi rero aba journaliste nkamwebwe nimwe mutuma FABILOVE areka kwironkera utwana n'abadiaspora ngo akundanye ngo ntuze na Gomez FABILOVE sumu ex wanje FABILOVE sumukunzi wanje ndanabivugira nga FABILOVE ex wanje mwe twarajyama FABILOVE twarakundanye FABILOVE ivyo ni ubivuze sije ndabivuze yavuze ngo yena ivuze mu kindi kiganiro mugende single FABILOVE nogira iki FABILOVE ndi single andose yo ico yigani yagishireko numubeshi big just mbeshe je ndabwiye ndacha ndaza ndakimontera nzokimonta je yobwe wanje nzoca ibi byose ndabishaka ajya bivuga byo yo video ndabuze ndagushira ntuzubifuti ibi bintu mvuze kandi uzobishire mu zemera abakunzi ba Black TV uzobishiremo FABILOVE uro mugenzi urabizi ntakabangera kubikira sasa rero FABILOVE warabambitse impeta umuntu anyway ibyo bintu navuze mutantanya n'umubosi wanje usanga atari wo ucu usanga nakana kari kishuye kamukene ngo kamubure kubera iki kandi mumaze imisi FABILOVE nabibonye kandi sinzi uko nasigaye ameze mutuma FABILOVE atironkera utwana tumukeneye tuje tuvuga ngo yo ujya shango Gomeza Gomeza ngo boy turiko ngo yo canyica ngo ngumva Gomeza boy diko na FABILOVE yacanyica FABILOVE sumukunzi wanje kandi jewe sindi ntuze nsi n'umu ex wanje kwanza nta n'aba ex mfise mu buzima ndabiya uramponiye uwo yakwambitse ni wa mbere uwo yanyambitse umu ex n'ugiye ufise ibintu bibukira ko genre ryamye kavuga ati yone ndibuka rya ndi muri love mugaje aho ngose twakundanye nta n'ingene yibuka nuwo mwajya amajyambere ntawe wibuka aho twajya amajyambere nta n'ingene yibuka nta mungu numwe basi mvuze umuhungu wese twakundanye nta konje uravuga ko tumujya amajyambere n'umwibagira wamwibagiye gute
jensi sanza abahungu n'abana babandisha ntuzubizere nka ngabi ayo kana kawufiri je nabonye yoze sote utaye Prince ubuza gusigira imeza WhatsApp nizo kwibagira guys reka ya Prince wibukesha bagenzi nemera wavuze ibintu byo gukora umugara bwa FABILOVE kuri FABILOVE tuze kuri gato tuja mu mpera kwa twaze byinshi FABILOVE abarivyi bose mu rusange n'abastar mu rusange wavuze ikintu cya diaspora bakunda gukondeka cyane aba diaspora bevipi we kuri wewe diaspora gute navuga gute aba diaspora n'abantu nk'abandi dijye kisi muravugana bajya nta nabo nzi gukora cyane bacha bandagrawundi bajya Gomeze n'umunsi wanyandika hano ndababrotse kubera iki ndakubwira igituma je mwana ntose bakoranye na batanu bashitse basi yupfa umuvuga mu diaspora ngari mu gihugu cy'u Burundi ndakunda kwibonekeza n'ibindi fashe bahanze babaririye cyangwa atarabarinje usara barinje je namwe nyine mpano mvaye baririmbwa ngo wandivye kisi bajamvyero ba Saidonya nka ba ntombaze n'abandi numva ngo nabonye nukuri je muri abo bose mbona atanu ko abantu bose barakora ikintu kimwe bakakigarukiriza mu nzira aba diaspora simako mu diaspora ngo ace yerekana ngo muririmbe cyangwa umuvuge muri emission kwanza abo bose nta nabo nziya ngo babanzi jewe sivyo je basi nopfa nivugira ati nkavuga ati mbega mu diaspora ngano shavuga ninde MT number 1 yasavuga ati ashira guha inoti MT ndibuka turi kuri La Costa Beach mu kirori cyo kiyo sindacyuka nke cyayi cyitwa mbwa cyayi kimwe aba Masterland baroriro tutashe mu duga gya duterera inoti basi ujya no vuga ati ujya mu diaspora kudushati ni ba ama nguze kuvuga Saido inde se kwa muri biki atari abantu kuduheranya ngo ushaka kujana ngo mu vacances no mu diaspora adoja sana gacha mperanira nk'umuntu bazi nk'umu manager nga mu gihugu cy'u Burundi yemewe none uwamaze kumperanira Saido nawe yompa aya ahubwo ba diaspora atarabonye badakeneye kuguma bavugwa ngo na diaspora mu ndondere WhatsApp nimero nizanze ni nyene kinyandikira je banzo nceko bidorazo kishi wanje kandi big ndamwizeye vraiment nta kiriyo nkorera bidorazo zimwe bazo $1 wanje nje mfise konti $1 abacishi wawe yanzo fanda irondeye ubwo mu diaspora nyine wamwemera akubwira ati je ndagukunda nuko warayirose example ko wari office akakurondera hey Gomez nakunze igano cawe nakunze I love the way you are ko kwigana bien kugira ngo tushobore kuguhuza waye bakobwa barundi kazi bari muri tetemeze kunda n'aba diaspora impamvu ni ya hagura zimwe abahungu bari mu Burundi ngene ari beza we kandi bafise inoti bankaje raba nka big cyane nziza byandenze je nshitse muri Black TV nukuri amugacha wumva ngo akunda mu diaspora kuva bakunda atarigera murungikira n'ikintu nakindi wayi gusoma yumvire nk'ivyo bintu ugacibona basi wazopfa gusohokana genda hariya kuguriye basi utabubone nyemereje kuko yonye bamutwaye anyway sinzi ko akajambo ushikiza kunzi bawe nico ugiye gukora cyane kugira ngo tubandeye tukubona neza mu bintu bitandukanye Bella Gomez ikintu ca mbere abafans biwe arabakunda cyane kuba nka fans numwe nigera ndonka muri emission mba nkoze ngo avuge yo Gomez ndamukunda bose nama numva aho gakobwa nibiki iki mugabo nibo bafans mfise kubera emission baraziraba ho bamutaziraba mba mvuga ati je ko nishake nigumiraho onye niryamire kwyanavye mugabo murantuka mwabirabye umva muranyinjiriza mukahiza mukantuka ni bon tubakunda muri vyose rero niyo mpamvu mvuze ati vraiment Gomez muri iki gihe akarakora agiye kuboneka kuri Instagram yiwe cyane
agiye no kuboneka no kuri YouTube cyane kuri Black TV mugiye kuraba ama emission agiye atandukanye ibikorwa vya Gomez ngiye kubana namwe cyane ndabyizere kuko big ndagushimire cyane saba journaliste bari bo bose babishoboye saba journaliste bari bo bose batahura impano z'abantu mugabo big up sana. Thank you so much. Ego Kandi gushimire cyane nasubwo nagucereje you know. Kandi emission mba nkozi baze barazira bazihetse. Ziba ziryoshe kandi ndibaza sindabatera ubunebwe. Zifite vibe you know. Niyo biba biryoshe cyane. Ye raba ngene twakoranye na big harurare utaha. Akana gahonje yo. Anyway guys, yari big kuri mikoro kumwe na Gomez ndibaza nko yavuze nzo namutora amadeba atandukanye kandi kari bucana amadafite n'amadeba nga zizokora n'amadeba atandukanye kugira ngo ushobore kubana n'abagenzi bawe n'abakunzi bawe muri rusange. Ni tayari. Thank you so much guys. Dukurikirana kuri Black TV, wandike Black TV Burundi kuri ku platform yose atandukanye. YouTube wandika Black TV gusa hama novuge yuko uronka tuzoronka amakuru atandukanye muri Black TV ari big reko bamba kuri kamera. Kandi gutsa yuko dufite Black Records studio kwa audio n'ama video kandi cyo kimwe n'ama publicity byose wifuza byose gukora byose ushaka kubirwa guys. Ndakunda cyane. Thank you so much.